Ndabaramukije inshuti bagenzi mwese muriko muradukurikira kumbonesha kure Heritage, ndabaha ikaze mu mwanya mwiza aho tuma dusangire iciyumviro c'uyu munsi kiza kuvuga ku kibazo kivuga ngo mbega iyo uri mu kibazo utakambira nde. Turasoma muri Zaburi 120 umurongo wa mbere, haravuga ngo mu magorwa yanje natakambiye Uhoraho aranyishura. Umwanditsi wa Zaburi 120 yavuze ngo mu magorwa yanje natakambiye Uhoraho. Ikibazo canje uyu munsi ngufitiye ni gito cane mugabo ukwiye kwiyumvira ko buri munsi. Mbega iyo uri mu ngorane utakambira nde. Ingorane dufise nk'abana b'abantu, iyo turi mu ngorane dutakambira abantu. Kandi rimwe na rimwe tugatsitara kuko abo turiko turatakambira umengo siho bari. Mugabo ugiye kuraba umwana w'umuntu niko ameze. Umwana w'umuntu biragora cane yuko ashobora guseruka ngo akwiyumvire ko mugihe nawe asanzwe afise ingorane ziwe. Muga turafise Imana mwijuru, yo yavuze ngo nimuze abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Rero uyu murongo uvuze ngo mu magorwa yanje natakambiye Uhoraho. Ngomba ndakubwire nawe nimba uri mu kibazo ico arico cose, banza utakambira Imana. Kuko abo uri kuriruka ko usaba ubufasha, mu gihe hatari Imana ibakozeko, uzoba uri kuruhira ubusa. Mugani wa dodora ku muryango w'ijuru ukavuga uti Mana seruka, Mana agira ico ukoze, iyo Mana nizomenya abo igutoraniriza bo kugufasha. Rero uyu murongo niwo nagwanda batekerere. Mu magorwa yawe umere nk'uyu mwanditsi utakambira Uhoraho. Ubwira uti Mana abantu narabarondeye ndaruha, ariko wewe niwe nsigaranye, gira ico ukoze. Muri Bibiliya turafise umugore yitwa Ana. Ana yarafise ingorane yo kudasama. Mugabo ntiyigeze agenda gutakambira umugabo canke ngo atakambire umuherezi Eli, ahubwo yagiye gutakambira Imana. Ndakunda rero abantu bameze gutyo, iyo bari mu ngorane batihutira cyane kuja gutakambira abana b'abantu, ahubwo babanza kuja ku mavi bakabwira Imana. Nico gituma birivuga ngo ivyo mukeneye vyose mubimenyesha Imana mu gusenga, mu kwinginga bifatanyije no gukenguruka. Rero nawe ivyo ukeneye vyose bimenyesha Imana, kuko umwana amenyesha se ivyo akeneye, bariko nawe umenyesha so wo mwijuru ivyo ukeneye. Hama ngaha bavuze ngo natakambiye Uhoraho mu magorwa yanje aranyishura. Ikiryoshe muri vyose niwatakambira Uhoraho ntazoteba kukwishura. Niba afise inyishu y'ikibazo cawe, wewe genda ku mavi umumenyesha ico nyene ufise kikubakiye ku mutima, hama nawe arakwishura. Cari ico ciyumviro narishaka gusangira namwe, mubandanye mudukurikira kumbonesha kure Heritage. Yesu abagiriye neza. Shalom.